namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Kaze mu makuru twabateguriye, ayo uno munsi twabwira urugendo rwa Papa Leo wa 14 yatanguye muri Afrika. Kuri uyu wa 13 ndamukiza mwaka wa 2026, nyen'ubweranda Papa Leo wa 14 yafashe rutema ikirere isaha 3:07 ku masaha y'i Roma yerekeza igihugu ca Algeria. Akaba yatanguye urugendo rwiwe rwa mbere muri Afrika. Indege ireruye Papa ikaba yashitse i Alger ku mugwa mukuru wa Algeria isaha 3:49, no kuvuga isaha 4:49 ku masaha y'i Roma. Yakiriwe n'umukuru w'igihugu ca Algeria Tebboune. Ibirori vy'agakura harimwo abasirikare tutibagiye ishurwe yaherejwe n'ababikira bene Augustino. Ageze muri Algeria akaba yagendeye icibutso c'abamaratiri Makam Ashid inyuma y'umuhingamo, kandi yagendeye umusigiti munini cane uri ku mugwa mukuru wa Algeria. Papa Leo wa 14 akaba yamezeyo iminota ishika nka 10 muri Basilica Notre Dame d'Afrique ya Alger. Papa Leo wa 14 akaba yateye intege abakristu bo muri Alger gukomeza amahoro n'ubumwe. Yagize ati: mu gihe mw'isi hari amacakubiri n'ingwano bibiba umubabaro n'urupfu hagati y'ibihugu, ama-ekereziya n'imiryango, ubuzima bwanyu bushimikiye ku mahoro ni ikimenyetso gikomeye. Turangize tubamenyesha ko mu ndege yari arimwo yari aherekejwe n'abamenyeshamakuru bashika kuri 70. Abajijwe ku kibazo c'ibiherutse kumuvugwako na Trump, umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Papa Leo wa 14 akaba yishuye yuko atari umunyepolitike kandi ko adafise imigambi yo guharira na Trump. Yabandanije amenyesha yuko: nduguruye twamukina, ubutumwa bwanje ni ukumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu no kwanka intambara. Mwomenya yuko avuye muri Algeria azogendera n'ibihugu vya Cameroon, Angola na Guinée Equatoriale. Nshuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima. Ndabakengurukire mwebwe mwese mwadukurikiranye, ntimwibagire gufyonda kuri s'abone canke subscribe, gufyonda kuri j'aime, tutibagiye no kubisangiza abandi. Olivier Ntwari mwari kumwe, tukazosubira mu bindi biganiro vyo hanyuma. Gira iteka.